Haleluya, haleluya. Mpagaze ngaha nshimira Imana cyane, nari nkwije indwi yose irenga ko iminsi 4, umutima wanjye utonekara cyane ntashobora gutambuka, kandi umutwe umenetse cyane, mu ngingo hose ndibwa. Nafashe imiti ya malariya, ariko umutima wanjye ukambwira nubwo ndiko ndafata imiti singwaye, kuko ubwanjye singwara, ko Kristo yabambanywe nanje akazukanwa nanje ubwanjye singwara, kuko nawe ntagwara. Imiti iba ngombwa ko ndayihagarika, nza mu masengesho ngaha. Nje mu masengesho ngaha barasengera, bambwira ati taha uzogaruke muri deliverance jeudi. Ejo naraje ndakurikirana inyigisho, ariko ntaha n'ubundi umutima ubabara ndetse n'umutwe ho umenetse cyane. Ndashika ndaryamye ndasenga nyene nkurikije inyigisho twigishijwe. No musi mvyutse nabyutse umutwe wanje utameneka, ndetse n'umutima wanje ntambuka neza cyane. Mumfashe gutera haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Kristo bene data, ndabasabe mumfashe gukoma amashi, kuko ahantu hari Imana. Natangwe kuza gusengera ngaha ari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2024, ariko mu kwezi kwa11 narashoboye kuronka amafaranga ndubaka inzu yiwanje, ndava mu bupangayi ndabiwanje. Ikigeretse ko naco mu nyuma naho nagiye kuba kure ku muzinda, ariko mu nyuma mu kwezi kwa gatatu nashoboye kuronka akazi mw'iyi societe mubona uyu mupira nambaye. Ubu ndi umukonvoyeri, ndagenda hanze, naho rimwe na rimwe bitankundira kuzandaza gusenga ngaha. Nje gushimira Imana kuko ubu yarankuye mu gasuzuguro, abana banje ntibabura ico barya. Naheruka ngaha hakiriye ntuze yahariye kare kantu ko heje, mugabo urabona ko babandanya bubaka. Nico gituma navuze nti ndaje kwiyemeza imbaho 10 zo kugira iki, zo gukengurukira umukama, kuko ahantu hari urukiza rudasanzwe. Hari urukiza rudasanzwe mu byumve, ahantu hari urukiza rudasanzwe. Mumfashe gukomera amashi Imana ndabinginze. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Je mpagaze ngaha nshimira Imana, hari ikintu yankoreye. Je burya nari mbayeho ndi umuntu ntarenze kuba ndiko ndafata n'igihumbi kiguma mu mufuko, kandi udufaranga ntasiba kuturonka. Hari umunsi novuga nti Imana yamfashe ku nguvu ifata, ariko wa Mungu ati wewe nagira ndakurongora ahantu uja gusenga uno munsi. Nari mazi imisi ndabisengera ati Imana none je kunguma nje amafaranga, ariko mugabo no kugira ndonkerasiyo y'abana bigoye, none ibintu nibiki. Uwo munsi ariko wa Mungu itariki 6 z'ukwa 4 ndava iyepfo ndaduga ntaziyongiye, ninjira iruhande y'urusengero nkagarukira imbere y'umuryango gushika nshitse ngaho ku gicenda. Naramanutse ngiye gusenga, numvise aho bariko bararirimba, numva ndamanutse gato nk'imetero nka 2, numva umutima uranyankiye casubira inyuma, nca ndaduga unye. Ndahashitse nshinjira hajyanye, nahatswe no kugonga n'aba protocole, maze barafata banzurindira bana baraso baravuga ati reka rero turabe ko ata bintu winjira nyine, barampima hanyuma ndinjira. Nza numva ariko barasigura byinshi, ndumva keshi ndakozwe ko amabohero menshi, numva arambaye ko ndavuga ati gweri. Naho nari nateguye kuja gusenga muri Katolika, nkaba natumbire ngaha kubwo ntarinzi integuro y'Imana, nduva umenga ngiye kubohokera hahana. Canguma ndaza buke burya nagiye nisanga mu mabohero menshi, umuryango wanje abana byose nkasangana ibintu birebire, nukuri ndumva ko bitoroshe. Niyo Imana yakoze rusikindi ikimfata ku nguvu konye, naciye sanga umenga yari yateguye integuro yo kuntabara cyane. Imana yakoze guminyereka ukuntu ubunye ndashobora kuronka igihumbi nshobora kubika mu mufuko kakimarana n'indwi. Hanyuma ikindi Imana yakoze naco kwita niko nabivuze, naho bibi 10,000 harigeze nabirose kabimarana n'indwi, mugabo bwa mbere sinayishobora kubika 5,000 ngo bigume mu mufuko. Nkashobora nk'ugomba kwicwa n'inzara, kandi burya narose akazi nyene mu buzi bwo kwisumamwe umuntu yakora, ariko dufaranga twose tugaca mu ntoki tugenda. Hari ikindi kintu Imana yakoze ku munsi wa mbere nazindutse ngaha nje gusenga, kubera hari haciye indwi umwana wanje bamujanye kwa muganga, bavuga yuko bari bumugiye operation.
hanyuma iyo operation irasiba nashikiriye umuvyeyi nyene dusohoye burakiye mu gitondo namubwira nti jewe rero ndafise ubwoba kubera uwo mwana hari ukuntu abadayimoni bamutera ugasanga arateye ubugumutsi cyane gose muhira umwana w'imyaka 4 n'amezi 4 ngango barekara kwizana 5 ariko muhira agatera ifuyo kabisa naho mba ndino numva ku telefone bambara ati muhira umwana aramenaguye ibintu agafata byose agasanzaza mu nzu nkibaza uwo mwana nibiki uruhinja nk'ubwo ebana je nca ndavuga nti rero binteye ubwoba iyo operation bakayigira ndumva umenga yuko izo itagenda neza izo nzosanga hinyegejemo ibindi bintu uyu muvyeyi yarafashije aravuga ati na hatari umunsi wo kwakira abantu kandi ndamusengere mu kibanza wicare mu kibanza ciwe ndamusengere ndazi iyo operation iragenda neza uwo munsi rero bagenda nyene kwa muganga ari ku 14 buke operation iba kuwa kabiri aransengera hanyuma rero nanje madamu ndamubwira nti munsi rero ni wagenda uwundi munsi buke uwo munsi wo kwa kabiri muganga aje kumutora uze guca telefona hanyuma je naje nsenge mu isengesho nisunze igicaniro ca repentance n'amavuta y'umuvyeyi hanyuma misho genda guma ku telefona ahantu nza numva baravuze tije baraje kumutora turatonze candaje ahantu ndasenga imana senze imana nza numva nyene baravuze ati birangi baramutwaye tiyaho ni sawa ndavyizera yuko kweri ico umuvyeyi yansengeye kuwa mbere nico nanje ndiko ndasenga mpagaze mu mavuta y'igicaniro yuko byose bizakugenda neza hanyuma nzabona nyine Imana irabikoze operation iragenda neza hanyuma burya nta n'imisi bamazeyo baje bavuga ati mwebwe ni mwitahire ku munsi wa 4 operation yagenze neza hanyuma mpagaze ngahashima Imana nkayisaba mwebwe abavyeyi muturongoye nubundi mushishikara mudusengera kuko nubundi uwo mwana aho Imana yakinze aho bamukoze operation hari igihe yarabutse akagomba kubirandagura byose Mana nkavuga ati Mana wewe nyimba abadayimoni reka tubakubite mu izina rya Yesu Kristo uyu mwana turamusengeye abadayimoni bagomba kumusanisha abadayimoni batuma tera intambara turashaka kuyerezo uhere umwana atekana turatekanishije ubwenge bwiwe turatekanishije umubiri wiwe turatekanishije ibikorwa byose yahora asanzaza yonona kuko kw'Imana kumukoreko ukuri Imana ituma ibintu byose bija ku rutonde mu izina rya Yesu amen kimwe cyane hama nanje je ngashima Imana icyo ni jewe ariko nje gushinga intahe n'umuntu yantumye n'umuntu aba mu Rutana yumvise ubutumwa ku radio hari n'undi muntu yamubwiye yaramaze kuza ngaha ariko yarasanzwe afise ikibazo mu muryango yaramaze n'umudamu yaramaze hafi nk'amezi 6 atabona ibihe vyiwe acha yibaza ko yuko yaribaza ko yobayibungenze ariko mu nyuma harageze igihe atangura kubona ibintu by'amaraso biriko biraza yibaza ko inda yobagira iveyo ariko amaze kuja kwa muganga bamubwiye aho yuko atanda ari gerasama rero biramuzazanira arabura icafata n'icareka mugamo nyuma niho yafata ingingo nziza kuza kwegera umukozi w'Imana aramusengera ariko imbere yaho ciyashikiye wanje mu ruziba ariko bagiye kwa muganga yarabanje kuja kwa muganga wasanga ni wawo ne yavuga ko umugabo we atamwemerera kuza gusenga muri bukashingiraje yego rero ico yantumye ngiyageje kuvunagura ubu yarakize ibihe byo yarasuye kuyibona ubunye ameze neza hama yacha antuma abatura umutwaro mubwire kumusengera umugabo wiwe nawe ahinduke amen hama ikindi aya umunsi ngo yaze ngaho yasize asezeranye isezerano ko azotanga 5000 nayo ngo yarayatanze hirya yeje kuwa gatatu ku mugoroba ngo yashize ku yarongise kuri numero ya code yaje ya ngo yambwiye gateka senti yarayarungitse Imana iri bahezagira